Abayobora igice cya 5 umurongo wa mbere turamanuka dushikane ku murongo wa 4. Amen. Hallelujah. 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 Vugutinda umuherezi. Cyane gusinda umuherezi. Sura kandi vugutinda umuherezi. Biravuga ngo umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu. Umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu. Iyo tuvuze umuherezi n'uw'Imana ishira ku ruhande kubw'abantu. Nabo bantu Imana iza igaha umutwaro kubw'abantu. Nabo bantu Imana iza gushiramo igikorwa c'ubutabazi kubw'abantu. Birivuze ngo umuherezi wese mukuru yarobanurwa mu bantu. Mucongereza avuga ngo every high priest is a man chosen to represent other people. Madame Francine ariko arashima Imana, ariko nuko Imana mushiriye ku nzira abaherezi bashobora kumva umutwaro wiwe, kuko ivyamubaye ko ndi ngakwira ngo ndabishingire intahe. Ivyamubaye ko vyari gushobora gusubira kuba kuri uyu mwana, nuko habonetse abantu bashobora guhagarara mu kirengero kubwiwe. Ndavyibuka ngiye kumusengera mu Kanyosha, ntiyashobora kuva mu nzu. Placenta yiwe aryo ta placenta via nico yari yagize, yavuye mu kibanza cayo. Yaramaze ico gihe aryamye muhira n'uburibwe n'ubabare, kuko yarabimbya narayijoro naryamye ndiko ndababara. Hari bihe ubamo no gusenga ntibikunde gusenga, ariko iyo umuntu yamenye neza ko ari umuherezi asengera badashobora gusenga. Iyo umuntu yamenye neza ko ari umuherezi, umviriza, aba mu gishingo c'uwo muntu. Iki kintu ngoma ndakibabwire kuko turi mu kwezi k'ubuherezi. A chaque fois ndavuga, simvuga ivyo numvise, ndavuga ivyo nabonye, ndavuga ivyo nzi, ndavuga ivyo nikorakoreyeko. Igihe cyose Imana ya transfeye umutwaro w'umuntu ukaba umutwaro wiwanje, nkabisengera ntasengera uwo muntu, ari nkaho ndiko mbyisengera, narabonye Imana iriko irakora. Ikibazo uyu munsi dufise abantu nivyo barashobora gusengera abandi mugabo ntibabisengera bavyumva ari umutwaro wabo. Uku kwezi Imana igiye kudusiga amavuta y'ubuherezi, aho imitwaro ibibazo by'abandi bicika ibibazo by'iwawe. Kuko umuherezi yaheka ihanga. Uyu mwanya mpagaze nkabwira ngo ndakubwire ko n'Imana ikwiteze ko, n'Imana twiteze ko umuherezi n'uwo muntu atwara ihanga imbere y'Imana, atwara umuryango wiwe imbere y'Imana. Umunsi umwe sinzovyibagira, igihe kimwe sengera umuhungu yabayeho, ariko abaho adashobora kuba afise ivyo abandi bafise nk'abahungu, atagira amaspermatozoid cyangwa amasperme. Ariko aragenda vyuko umunsi tuganira, yarambwiye ngo ngenda nk'ikirohori, ngenda nk'ikintu cy'igiporoporo, kuko muri jewe nta buzima mfise. Narigeze gushingira ntahe ngaha, ingene yumvire kurongora umugore agazotsa aheze kumurongora, asaba petit frère we yavyumvikanye n'umugore ngo amuvyarire umwana ku mugore we wiwe. Iyumvire ico kibazo sizovyibagira. Uwo munsi abimbwira ico kibazo numvise kibaye jewe, ndasenga Imana ngo uku kwezi imitwaro musanzwe musengera muyisengere atari imitwaro iri ku bantu, ariko ari imitwaro iri kuri mwebwe. Kuko nico umuherezi abereyeho. Umuherezi atwara ihanga. Ico umuherezi ari nico n'ubwoko bw'Imana baburi, tuzora umwanya kuvyagura. Ico gihe sinzovyibagira, twakoze amasengesho imisi 3. Umunsi umwe saa 8 z'ijoro muhemu yera arambwira ngo vyo kusengere naka, ndiko ndamusenga sinzovyibagira. Ico gihe numvise ari jewe fise ubwo bumuga. Inyuma y'iryo sengesho, kuko amasengesho bena ndakunze kubabwira amasengesho kuramukwa, umuherezi iyo yafatishije neza umutwaro awusenga
awusengera akoresheje amasengesho yo kuramukwa. Amasengesho yo kuramukwa biratandukanye n'amasengesho usenga uvuga ngo mana kora ibi gira ibi. Amasengesho yo kuramukwa ni nka kurya umuvyeyi ageze kuvyara. Amasengesho yo kuramukwa ni amasengesho usengana umubabaro, n'amasengesho usengana intimba, n'amasengesho usengana amaborogo, n'amasengesho usengana marira, n'amasengesho udasengesha cyangwa udakoresha ijwi ryumvikana, ariko n'amasengesho ava ibwina mu mutima wiwawe. Iyo umutima wawe uriko urentexeda, kuko mu by'umuherezi akora harimo gusengera ihanga ry'Imana, harimo gusengera ab'Imana yamuhaye. Iyo uri kurasenga ayo masengesho, amasengesho imwemu yawe isenga si amasengesho ari mu rurimi rwumvikana nga aminosi, n'amasengesho indani muri yo arimo intimba, arimo umubabaro, arimo amaborogo, n'amasengesho arimo indani umubabaro udasanzwe. Ngumuherezi yarobanuwe mu bantu, ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu. Ibi munyumvirize neza, bivuga wewe, bivuga jewe. Icyo abereyeho umuherezi birivuze ngo nugukorera Imana kubw'abantu. Gukorera Imana kubw'abantu birasobanura iki? Gukora Imana kubw'abantu, akarorero ni nko kugenda kugurira abo bana bari mu mashini batagira amata, kuko abavyeyi babo batagira uburyo bwo kugura ayo mata. Gukorera Imana kubw'abantu n'igihe umwana, hari abana abavyeyi babo bapfa bariko barabibaruka, umwana gasigara ari ngaho. Gufata uwo mwana ukamurera nka gwawe, ukamwiyumvira nkuko wiyumvira uwawe, ukamusengera nkuko usengera abawe, ukamutwara mu mutima wawe no mu buzima bwawe, ndetse ugahakwa no kumurutisha abo wavyaye wowe nyene. Uko niko gukorera Imana kubw'abantu. Kandi nta numwe adashobora kugira ico akoze, nta numwe. Hari iki numvise iki ndakivugana umubabaro mwinshi magato ya Zaburi ya 5 ku murongo wa 12. Uyu mwanya ntihumve apotre reka aravuga ubutumwa, reka uyu mwanya wumve Imana iri kiravugana nawe. Haleluya. Reka wumve ijwi ry'Imana ririko riravugana nawe. Ma 12 verset 5, pardon. Ikiricho gikorwa cy'umuherezi. Umuherezi iyo yarobanuwe mu bantu ntasubira kubaho uko abantu babayeho. Umuherezi iyo yarobanuwe mu bantu ashigwa mu kibanza, yinjira ahantu aho Bibiliya yita ahera hahera, ni mwihema gibonaniro, aho ahantu uriho ahurira n'Imana, agasikanira Imana ibimazi, Imana imwemeye, ubwoko bw'Imana bukaba bwemewe, ukabubabariwe. Bavuze ngo kubwo kunyagwa kumugogwa, kubwo kwisa umutima kumukene. Hari abantu babiri bariko baravuga. Uwa mbere n'umugogwa ariko aragira iki? Ariko aranyagwa. Washaka kunyima iversion mu Cyongereza kugira bavyumve neza. Iyo bariko baravuga umugogwa, bariko baravuga umuntu ari vulnerable, bariko baravuga wa muntu barenganya ntiyagiye numwe aseruka. Imana ishima ko niyo bishitse wowe urafise uja kubwira, hari utelefona mugari umuntu atagira telefone, iyo umuntu numwe asura gushikana ijwi giwe imbere, uwo niwe birayita umugogwa. Bivuze ngo I have seen the violence done to the helpless. The helpless ni bandi, ni babandi without help, ni babandi batagira ubufasha, ni babandi batagira umuntu numwe wo kubitaho. Aba bantu bari baravuga ngaha bagiranywa na wa muntu Yesu avuga, bari bakubise baramwiba, asigaye ari ndembe ari kwibarabara, abantu bose bakamuca ko barengana, atanumwe amubabaye. Uyu munsi ndashaka muvyumve neza, kuko ndashima Imana kubw'ubuntu yasutse muri kino kibanza. Kuko uyu mutima w'ubuherezi Imana yasutse muri iri yerekwa, n'umutima udutuma, munyumvirize neza, batuvuga, badukritika, baducira imanza. Kuko ibikorwa abona turiko turakora nibikorwa biri kuri dimension bo badashobora gutabura, kuko bikorera umuntu cyangwa bikoreshwa umuntu yatahuye Imana, apana Imana icurubanza, ariko Imana igirira ubuntu abantu. Ndiko ndavuga iki? Umviriza, hamwe n'uyu mutima ni kenshi abantu banyise amazina bashaka.
ariko impamvu narabitawe kandi sindabacinja sindabacira urubanza sindabavuga nabi. Hariho umutima badafise. Uraza iyo umuntu ataravyara ababona umuvyari katakishwa n'ibisomenga rikarigirisha. None nkaho uri kurareza ugwamo ngaho rishobora kwihangana. Ariko umunsi nawe azogera aho hantu azoca atahura wawundi atashobora kumva ivyo yari karabamwe. Iyo tubabaswa, iyo duca mu bintu bidukubita, iyo duca mu bintu biduhuhutisha, hari ikintu Imana ibishaka. Mu megatoya Abikorino ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 6. Imuhemu y'ubuherezi muri kino kibanza. Numva amen yabo hano hantu. Haleluya. Cyangaruka ngaha bavuga ngo itwirura mu marushwa yacu yose. Nta numwe hano muri ino si yabaye hadashobora kugira amarushwa. Mbwira umuntu yari wanda yiwawe uti umunsi nimba bimeze neza ejo birashobora kuba bitameze ko bimeze uyu munsi. Rwose wigene umunsi numwe ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mu mutima no mu buntu bw'ubuherezi. Ntimuze wigene umunsi numwe mutwenga umuntu ariko arahuhutishwa. Ntimuze wigene umunsi numwe muvuga nabi umuntu ariko araca mu bihe vy'amarushwa. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ntimugere ahantu uviriza mudatahura umuntu ariko araca mu bihe bikomeye. Kuko nta numwe adashobora kubicamo, nta numwe arepanye. Uwavyawe n'umugore wese arashoboye guhura n'amarushwa. Uwavyawe n'umugore wese arashobora guca ahantu akankwa. Uwavyawe n'umugore wese arashobora guca ahantu adatahurwa. Nimba uyu munsi bagutahura ejo nta garanti ufise ko bazoba bariko baragutahura. Uyu munsi turiko tuvuga ibijanye n'ubuherezi ndakivuga mu mwanya naho tugera ahantu twumva cyane Imana kuko twumva abantu bariko baravuga hanze yacu. Siriko muriko muranyumva. Bivuze ngo kuko itwirura amarushwa yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose. Ivyo ucamwo ni kugira ngo uzogira icyo ufashije undi azobicamwo inyuma yawe. Ndacafise abahereze muri kino kibanza. Umviriza tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Uyu mumama agiye nitwamuha umutwaro gusengera uwundi afise ikibazo cyo gukorokesha amada azomusengera cyane kuruta uko twe twobisengeye parce que arazi umubabaro urimo. Ndakunze kuvuga kino kintu ariko sinzi ko benshi bacumva iyo ndiko ndakivuga. Iyo uciye mu bikubabaza, iyo uciye mu bigeragezo, iyo uciye mu bintu binyiganyiza ubuzima bwawe, ntuze gusa ubeho wibaza kubera ikibi ari je ndikunda bicamo. Ariko mugabo kandi inyuma y'ivyo ushima Imana ko ikugire icizere cyo gushobora kuguha ivyo kugira ngo ubicemo, kuko hari abandi bameze nka wewe ibirikirabona imbere yiwawe uzofasha. Uwakenye azokenura abandi, uwambaye ubusa azokwambika abandi, uwashonje azogaburira abashonje, uwagwaye azotabara abagwaye, uwapfakaye azofasha abapfakazi, uwabaye imfuvyi azogira umutwaro w'izindi mfuvyi. Tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Ndasenga Imana mpagaze ku gicaniro cyayo, Imana yirure umuntu wese ariko araca mu bihe by'amarushwa bisa nk'ibijambo ry'Imana riko riravuga. Ku murongo wa 5 ndakunda Bibiliya ngo nkuko ivyo Kristo yababajwe vyarushije kutuzako niko no kwirugwa kwacu kwarushije kugwizwa na Kristo. Iyo turiko turababazwa ko Kristo nawe yababaye, ukwirugwa kuragwizwa muri twebwe kuko ivyo nawe arabizi. Kristo yaranswe. Iyo umuntu yanswe Kristo, uyo muntu niwe abo wa mbere wo kumuserukako kuko ivyo nawe yarabikorewe. Ku murongo wa 6 bacavuga ngo yagure bayibone. Iyo tubabazwa, ngira umuntu hano ndati birashaka gushika babazwa, sivyo ndakwifurije, mugabo turi muri ino si birashoboka. Iyo tubabazwa kuba ari ukugira ngo bibazanire ukwirugwa. Hari abantu Imana igira ibimazi. Mwari muzi ko umuherezi iyo bimugoye arahera yasubira kuhagwa nahave agapfa. Muyandi majambo ni riske yaba yafashe, yasubira gutakaza ubuzima bwiwiwe, mugabo yaba
yatakaje ariko arondera imbabazi zihanga. Hari abantu Imana itoranya kubabaza kugira ngo izizanire kwirugwa abandi bona gakiza. Iyo turiko turavuga ubuherezi n'umutima w'urukundo wa Kristo utwuzura udusesekamwo. Mbabwira ikintu kimwe mutari muzi, ahari urukundo hari ukwihangana. Iyo urukundo rukuzuye umuntu arashobora kuba yamerita gupfa. Urya mugore yafashwe asambana yaramerita gupfa, mugabo ageze muri presence y'urukundo rwa Kristo, ubiriza imbabazi zakuyeho igihano. Sinzi kuba abantu b'Imana bari muri kino kibanza abari kumwica ntabyo basubiye, kuko nabo suko bari bera. Iyo wundi ariko aravugwa nabi, menya ngo nawe zo urashobora kuramukigwa. Hagarara nawe rukanezererwe, uviriza imibabaro y'ubundi, kuko nabazonezererwa iyawe. Urugero ugeramwe abandi riko nabazokugereramo. Ubuherezi turiko turavuga na hano Imana ituzana imbere y'ujya mugore yafashwa asambana, abona imbere yiwe hari urupfu, ariko Yesu akavuga ngo utagira icyaha muri mwebwe abari wateriwe jambe, bose bakagenda, Yesu agasigana nawe. Burya Yesu niwe wenyine gushobora kumutera ibuye, kuko we nta cyaha yari afise, ariko nawe ntavyo yashoboye, kuko urukundo rurihangana, urukundo rurenza ko vyose, urukundo umviriza ruratahura. Uyu munsi hari umuntu ashobora kugenda akavuga ngo ujya n'umumaraya, mugabo ufite kubera ubuze uyu mutima w'ubuherezi, nico gituma uri kuvuga ko ari umumaraya. Ashobora kuba ivyo ariko arakora yarabuze iyindi shwa yindi, we kumurvuga ngo ni shwa yiwiwe, mugabo hari abantu atayindi shwa baronse. Ariko Bibiliya ivuga ngo uyo ntiyarakwiriye kuba mwisi. Nimba birivuga ngo kuvyo yababajwe vyari kumubera vyiza iyo atabaho. Hari abantu mwisi tufise bameze kuryo. Iyo yarageze ahantu avuga ngo umunsi uwaje kubwira mama kafise ndaye umwana umuhungu, uwo munsi nukeba ucitswe umunsi w'amahigwe, uwo munsi uravumwe. Yeremiya yavuze ayo majambo, yaravuga ngo amara aratobakirana muri jewe, ngo wazaniye mama kafise inda y'umwana umuhungu. Uyo muntu harakavumwa kubera ko ivyo bariko baracamo. Uyu munsi Imana irakeneye ko buri muntu wese agira umutima w'ubuherezi. Umutima w'ubuherezi ni iki? Umutima w'ubuherezi ni igihe uvuga ngo mbega iyaba ari Kristo yari aha hantu jewe ndi, yari kuvyitwaramo gute? Eske yari kumuvuga? Eske yari kumucira urubanza? Eske yari kumutsindisha? Eske yari kumurenga? Iyaba yari Kristo, kuko turi abaherezi mu gishingo ca Kristo. Raba kino kintu. Ariko iyo tubabazwa, ngomba umperetuje umuntu wese ari muri kino kibanza bihora bishika akababazwa. Uyo muntu n'umuhizi adasanzwe. Nimba umaze guca ahantu kababazwa, nimba umaze guca ahantu kankwa, nimba umaze guca ahantu isi yose kuvuma, nimba umaze guca ahantu bakwita amazina, uri umuhigwe. Ubiriza n'ikijambo ry'Imana rivuga. Nimushobora kuvyumva ariko muzobitahura. Turi mu kwezi kubuhereze. Raba kino kintu. Iyo tubabazwa, hari abantu Imana ihitamo kubabaza. Iyo tubabazwa abari kugira ngo bibazanire kwirugwa, ari abantu batazokwirugwa, abantu batababajwe, kuko kwirugwa kwabo kuva ku bantu bababajwe. Nuva meni muri cyo kibanza, kuko nababajwe mu bwana bwanje, ndashobora gutahura umuntu wese ariko arababazwa mu bwana bwiwiwe. Kuko nabayeho ndihigwa amashure, apana n'abavyeyi banje, apana bo tuvukana, ngarihigwa n'abantu tutazinanye. Ntakizobuza ko ndihira ishure umwana tutazinanye, kuko nanze ivyo barabingoreye. Iyo tubabazwa abari kugira ngo bibazanire ukwirugwa. Nimba wanswe, hari undi muntu uzotabara yanswe. Nimba waraciyanuka gira intege nke, hari umuntu uzogira neza nawe ari mu bihe vy'intege. Numva ameni ya muri kiro kibanza. Haleluya. Dukomeze birikomeze kavuga ngo ukwirugwa bona gakiza, kandi iyo twirugwa kuba ari kugira ngo bibazane ukwirugwa nyene guserukira mu kwihangana imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Haleluya. Haleluya. Muriko muranyumva? Imana yakene kugira umutwaro. Dusuye muri Zaburi havuze ngo kubwo kunyagwa kumugogwa, the helpless. Ntukubone iwawe bimeze neza, hari abandi bitameze neza.
umuntu yaza kugutura ingorane ntukamuhinde utamwumvirije basi mugira iyo chance umwumvirize basi na gatoya kuko hari igihe mu kuvuga kwiwiwe bigabanya urugezo rwa depression yari afise. Nimba aje kugutura ikibazo ibaze iki kibazo kubera ko ari jewe waje kubibwira, kubera ko atumbereye jewe uno mutima w'ubuhereze. Hama nagomba ndabwira ikintu kimwe, nivyo turi mu gihugu kirimo ibibazo byinshi dushobora kubitorera umuti byose ngo ubiheze. Mugana nagomba ndakubwire ko ico ushoboye gukora kimwe hari ico kizoba gikuyeko mu bwinshi bw'ivyari bisanzwe bihari. Hamwe wewe wobikora nanje nkabikora nanaka kabikora n'ujya kabikora, tuzosanga nimba vyari bibazo 100 basi 90 canke 10 twabitoreye inyisho. Mugabo ntitubeho tutumva twoba abantu bari itire ngaha muri buno bugingo nufisike kumviriza gusa umuntu. Hariho benshi mpora numviriza atasorisha ofise y'ivyawe, mugabo kubwo gusa kumumviriza Imana ikangirira ubuntu mbuko basi ndabigira isengesho ryanje nza gusenga uwo munsi. Kandi agomba ndababwire muri mwe shingira intahe kukugira neza kw'Imana ku buzima bw'iwanje. Ndibwira kandi baza ko nihenda harimo 60% vy'umutima Imana yampaye wo gufasha abandi. Sifise vyinshi, hari igihe binandengera. Rimwe umukobwa wanje ngaharabize narigeze kumuhamagara ndamubwira amafi kuri sare yawe hari libre, nari numva ngiye guturika. Suko umugore twari tubanye nabi, suko nari mfise ikibazo mu rugo, ariko ibibazo nariko ndahura navyo vy'abantu ndongoye bimwe na bimwe nariko ndaronkera solution bigatuma ndara amajoro sinjyame. Numvise ngiye kumeneka ndamusaba ikibanda mubwira nti ndashaka ahantu usengera. Sinari mfise isengesho, biramaze gushika inshuro 3 canke 4 aho ngenda imbere y'Imana atasengesho mfise, ngiye kuvuza induru gusa numva naniwe. Ariko Imana ikambwira ngo uwo ni wo mutima nari nkeneye. Kandi mu nyuma nkabona abantu nubwo atacu nabafashije baje bakambwira ati mu nyuma yawe naciye muhura n'umuntu arantunganiriza, naciye ngirigwa igitangaza, vyaciye bigenda neza. Bene data turi abahereze mu gishingo ca Kristo. Haleluya. Kubwo kunyagwa kumugogwa, I've seen the violence. Kubwo kunyagwa kumugogwa, kubwo kwisa umutima. Kwisa umutima muracumva? Iyo umuntu ariko arisa umutima iki muracumva? Kwisa umutima so kuvuga umutwaro, so kuvuga ikibazo ufise. Iyo umuntu ageze ahantu yitsa umutima biba vyarenze. Ni hahandi habasigaye akantu gato. Dawidi umusumwa aravuga ngo hagati yanje n'urupfu hari hasigaye intambwe imwe gusa. Hari ahantu geruka avuga ati none ndabaho canke ndakira. Aba bantu uyu munsi ni wakira iyi muhemu y'ubuherezi uzokumva gutaka kwabo. Bene data baradukeneye. They really need us. Baragukeneye. Barakeneye isengesho ryawe. Uyu mumama iyo batamusengera iyi nda igira 6 yari gushobora kuba nk'izindi, kuko yagize amamenase menshi. Ariko Imana imuhagurukiriza abantu bashobora kumubera mu kirengero baramusengera bakobeje. Imana yadufasha tumuba hafi ko dushoboye. Sizovyibagira umugabo we harageze ahantu ari randa, mugabo umunsi ngendayo habibwiye umugabo we aravuga ngo ko apotre yaramutse ashiki wacu uyu mwana azobaho. Sinari ndabizi jewe ubundi mba nzikonyene ngiye gutabara uko nshoboye, mugabo hari uwundi muntu Imana kubonamwo abona gusa kumuserukako ari Imana imuserutseko. Siriko muri ko muramva muri kiro kibanza n'ahantu turi. Umugabo aramubwira ati ko apotre iramutse ashiki wacu uyu mwana azobaho. Rema nimba yimukumdiye akaba yashitse, iki ni kimenyetso cyuko Imana yatwumvise. Uko kwizera bagize kwatumye n'isengesho nasenze Imana iryumva irakora. Yabikoze kubera ko amavuta menshi mfise, oya no ndakubeshe kuko nanje narageza sinzovyibagira. Mbonya ku kana kari muri yo mashini mumbabarire, sinabona umengo n'umwana nturi akantu katagira forme. Mama we bamumuhaye ngo amwose rikanashobora no gukwega nibere, acagira n'ikibazo acabura amaberebere.
kuko bagwa ariko barapima ibiro gafise natse nakumana umutima kuko umviriza n'abahereze baragira intege nke n'abahereze bafise umutima w'inyama turavuga Mana ndakwinginze ntidusubire gutetegwa Mana ntidusubire none ubu nzoronka irindi jambo rindi mvuga. Haleluya. Turi mu kwezi k'ubuherezi magatoya so bigaruka ko naje ndahejeje sura kanume mu Baheburayo 5 juste nsoma umurongo wa 2 n'umurongo wa 3 kandi umviriza bariko bavuga umuherezi ngo kandi ashobora kwihanganira inyobegwa n'abazimiye. Garuka ku murongo wa 2 bavyumve birafatanye n'umuherezi bavuze ngo umuherezi wese mukuru kuko rero abantu mu bantu asirigwaho gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atanga ibimazi. Amashikanwa dutanga naya ibimazi dutanga nibi guheba kuryama kwawe ico ni kimazi c'umuherezi. Gusakifya umwanya wawe ari gukoramo programa yawe ariko uvuga ati ndagiye kuraba barya abana batagira kibagurira amata bari mu mashini ico ni kimazi c'umuherezi. Iyi Imana ibonye ico kimazi iragira ikikoze kuko Imana igeze kugira ngo ikore irakeneye umuherezi abari pesa. Mbabwira ikintu kimwe nuko nta mwanya dufise nta munsi numwe Imana yigeze ihaguruka gukora ikintu idaciye ku muntu. Soma Bibiliya yawe. Asirigwaho gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikano atange ibimazi vy'ivyaha. Niyo abantu bakoze ivyaha umuherezi araja kubatangira ibimazi araza imbere y'Imana akubata Imana kubw'icaha canaka ndarengutse imbere yawe ndamusaba imbabazi. Nehemiya yarasabiye imbabazi ubwoko bwiwiwe aravuga ati Imana kugira ngo igisagara gicika umusaka nuko twagucumuyeko Mana tubabarire. Daniyeli yarasabiye imbabazi ubwoko bwiwiwe. Nikangaho urusaba imbabazi kubw'umuryango wawe urabona ibigenda biwubako kangaho uruci imbere y'Imana ati Mana nzanye umuryango wanje kuko umuherezi ahetse ihanga ahetse umuryango ahetse igihugu. Kangaho uruci imbere y'Imana ukatura ivyaha vy'ubwoko bwawe kangahe. Next. Basavuga ngo kandi ashobora kwihanganira inyobego. Usha kwima mu Congereza inyobegwa n'abazimiye ngo kuko nawe nyene harahagira intege nke. Ngiro umuntu ari wanda yiwawe uti nta muhereza atagira intege nke. Nta muhereza atagira intege nke. Nta muhereza atagira intege nke. Nimba biha bikushikira ukagira intege nke kwere kudatahura bagize intege nke. He is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weakness. Nawe hari igihe agira intege nke. Hari igihe nawe aba munsi y'intege nke. Nico gituma icakora nk'umuherezi arihanganira inyobegwa n'ibitazi. Umuherezi abwizwa kugira ukwihangana muri we. Haleluya. Uwundi muherezi yatwaye inda akayitwarira mu muhira. Uwundi muherezi ntariho kugira ngo aca muvuma wamumara wamusambanye ivyawe vyamenyekana wahora winyegeza oya kuko nawe ugira intege nke. Kandi mbabwira ikintu kimwe mwari muzi ko Imana nimba ishatse guhana icaha itavuga ngo ikindagihana cyane ikindagihana bukebuke. Icaha imbere y'Imana ni icaha. Uwagirisha rimwe nese nico kimwe no wisha imbere y'Imana bose ni bamwe. Rero nimba natwe tugira intege nke umuherezi abwiza kwihanganira ibitazi abwiza kwihanganira inyobego. Umviza ku murongo wa 3 ndahejeje hacavuga ngo nico gituma akwiye kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha nkuko abitangira abandi bantu. Rero kuri umuherezi nawe wame wibuka kwisengera wame wibuka kwitangira ibimazi wame wibuka kwishikanira Imana wame wibuka igihe cyose kurondera Imana nkuko ubikorera abandi. Niko kwezi tugiye kwinjiramo juste yari intangamarara ni juste introduction. Uku kwezi tuzokwinjira indani tuvuge umutima w'umuherezi uwariwe kandi umwe wese ari muri kino kibanza yakijijwe n'umuherezi hari ico ashoboye gukorera Imana kubw'abantu. Amen. Hari ikintu mwakiriye hari amarira y'abantu benshi agiye guhanagurwa kuko wahagurutse nk'umuherezi.
hari abantu benshi bagiye gukurwa mu bukene kubera wewe uyu mwanya ugiye guhaguruka. Biravuga ngo kubwo kwitsa umutima k'umukene, kubwo kunyagwa k'umugogo, ubu nyene ndahagurutse, ndashira uwo bakanira ahatagira inkomanzi. Kugira ngo Imana ishire abo bakanira ahatagira inkomanzi, ikenera abaherezi. Ni wowe Imana igiye guca kugira ngo isekurize ubuzima bw'abantu. Hari umwana agiye kwiga atarika niba tumbega ejo bizogenda gutembega nzoro nka diplome, mugabo ugiye kumwishinga uvuga ati mwana, Imana ikishoboje uzokwiga nkuko abanje bize cyangwa uko abanje bigishijwe n'abandi. Numva amene ya muri kino kibanza. Hari umuntu agiye kugira security kubijanye no kwivuza, uvuga ati kurya nanje ngwaye nivuza, igihe bizogushikira ukaba wagwaye, ndi ngakugira ngo ndagutware kwa muganga ndakuvuze nkuko nanje Imana ingirira ubuntu. Hari abantu Imana igiye gusukamwo iyi mitwaro mu buzima bwabo, abo nibo bantu bagiye gutuma impinduka ifata ikibanza, abantu bagiye gutuma abantu bifuza Imana, abantu barondera Imana, abantu bashaka Imana. Haleluya. Kuko bazoba batuwenye mu wa mutima uri muri Kristo Yesu, umutima witangira abandi. Amen. Haleluya. Vuga uti ndumuhereze cyane gose, ndumuhereze. Nashizweho kuba umuhereze kubwihanga ry'abarundi, nashizweho kuba umuhereze kubw'umuryango wanje. Uti ndumuhereze urunganwe rwanje. Amen. Maguruke ku maguru yanyu dushime Imana. Unamise amaso yawe. Ndaguha akanya gatoya uyu mwanya wiyumvire. N'igiki natanze kugira uyu munsi mbe nduwo ndiwe? N'igiki narushije abandi kugira ngo uyu munsi jewe ushobore kuba nitwa umwana w'Imana? Ko hari abandi benshi babwiwe ubutumwa bwiza ariko ntibubwakire kubera iki jewe nabwakiriye nkitwa umwana w'Imana. Fata akanya wiyumvire kubera iki jewe ntabaye umwe muri bajya abana uyu munsi bari mwibarabara, bakuze kubera kubura kirera, bakicwa n'imogi, bakicwa n'imigera kubera ubusambanyi bagiyemo. N'igiki cyatumye utamera nkabo? Uri umupapa urubatse, n'igiki warushije abandi bapapa kugira ngo wewe ushobore kuba wubatse? Uri ngaho urafise abavyeyi, hari abatabafise, n'igiki watanze kugira ngo wowe ubafise uyu munsi? Urashoboye guca ku ntebe y'ishure, urashobora gusoma, urashobora kwandika, urashobora kuvuga igifaransa, urashobora kuvuga icongereza. N'igiki warushije abandi bana bari baciye ubwenge, bagwaye amamigayene, bageze gutora ikaye bakumva bagiye gucika abasazi, bagahitamo guheba ishuri. Twaciye mu bihe by'amagume, ni bangahe mungana uyu munsi batakiriho? Ni bangahe uyu munsi mwangana uyu munsi batakigira umwuka w'abazima muri bo? Ndabasabe tuvyumvira ko akanya gatoya. Iyo tubona dusenga Imana ikatwumva, hari igihe dushobora kwibaza ko turabahanga, ariko nta n'umwe ari umuhanga. Imana yonyine yari umuhanga, ariko ni Imana igenda itugirira ubuntu kugira ngo natwe uze tubone uko nyine tubugirira abandi. Ndashaka mu mutima wawe isengesho ribe iri: Mana, makumenya ubuntu nagiriwe, nanje zindabugirira abandi. Urakoze Mwami Imana, urakoze Mwami Imana. Twumvise kuri Imana yirura, twumvise kuri Imana yihanagura amosozi, twumvise ko ushoboye guhaguruka kubwo kunyagwa k'umugorwa canke kwisa umutima k'umukene, ugashira ubakanira hatagira inkomanzi. Turagushimira ko twumvise kuri Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Turagushimiye ko vyaraguhimbaye kutugira abaherezi bawe. Uyu munsi amajambo twumvise nakaryo kandi twongewe
ko kugira ngo Imana ico tumariye abantu kubw'izina ryawe, kuko umuherezi arobanurwa mu bantu agashirirwaho gukorera Imana kubw'abantu. Ndagushimiye ko uduhaye andi mahigwe yandi yo kugukorera kubw'abantu. Hari abatagira ikibagwaza bagiye kuronka abazohora babagwaza. Ndagushimiye ko hari abana bapfira mu makuvezi kuko babuze amata, ariko bagiye kubaho kuko hariho umwe muri twebwe, bangahe muri twebwe ugiye guha uwo mutwaro, ugiye gushiramo uwo mutima. Mana yacu yo kwizegwa wo kubabazwa n'abo bana, kuko hari abatari bavyibuka ko binabaho. Hari abatari bazi ko hari abana n'uyu mwanya bariko barafashwa guhema n'amamashini barimwo. Hari abana bariko baravuka batageze. Hari abana bariko barakorokesha ibiro. Hari abana bariko barapfira mu makuvezi. Umutima ubuhereze ugire munini muri twebwe. Icyo waduhaye watubikije, ijambo riratubwira yuko nitwarenguka imbere yawe uzotubaza icyo twagikoresheje. Reka amafaranga yacu Mwami Imana akora ibikorwa vyawe. Reka umwanya wacu ubikimaze kubw'abandi. Reka ubwenge bwacu bw'icyo bufashije abandi. Reka ingufu zacu zishoboze abatazigira badendebukiwe. Uzobukoze Mwami Imana. Ndagushimiye kijwi riko rirataka mu mitima yacu, uduhaye kubyumva, kandi yacu tugiye kugisha dukoze. Haleluya. Urakoze Mwami Imana.